ijambo dusanga rivuga ngo kubera iki iryo tandukaniro, pourquoi cet écart. Tuja kwitira ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 26, Matthieu 26. Ni igice kirekire mwa turaja kuragicamwo ibice. Matayo 26 dufata imirongo ihera kuri 30 gushika kuri 45, hama turaja gusimbira no kuri 69 muri ico gice nyene gushika ku murongo wa 75. Kubera iki iryo tandukaniro, pourquoi cet écart? Hatubwira gute? Uhere ku murongo wa 30. Uhere ku murongo wa 30 hatubwira ngo bahejeje kuririmba barasohoka baja ku musozi wa Elayono. Maze Yesu arababwira ati, mwebwe mwese muri joro ivyanje bihaba bibatsitaza, kuko handitswe ngo nzokubita umwungere intama z'ubuku zigirente zisanzare, ariko ninamara kuzugwa nzobitangira imbere kuja i Galilaya. Maze Petero aramwishura ati, ibyawe niyo vyotsitaza bose, jeho nawe bizogirane. Haleluya. 34 Yesu arambwira ati, ndakubwira ukuri yuko muri iri joro inkoko itarabika wavunyihakana kangahe? 3. Petero arambwira ati, niyo noba nkwiye gupfana nawe sinokwihakana. N'abigishwa bose bagirante, yarabatanguriye bacagirante bajana uwo murindi. 36 Maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa i Getsemane, abwira abigishwa biwe ati, bamuricaye hano mbanze nje hehe gusenga. 37 ajana Petero na bene Zebedayo bompi, atangura kubabara no guhagarika umutima cyane. 38 arababwira ati, umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica, bamuragumye aha mubane nanje maso. 39 yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati, data asangwa byoshoboka iki gikombe nikindengana, ariko ntibibe uko jewe ngomba, yamara bibe uko wewe ugomba. 40 agaruka kubigishwa asanga bagizente, iryo tiro ryavuye he? Petero arabaza ati, Petero ubwo ntimurushe mubana nanje n'isaha imwe? Nimube maso musenge ntimuje umosha mabi. Umutima ni ukunze, ariko umubiri ufise intege nke. Haleluya. 42 yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati, data asangwa bidashoboka yuko iki kindengana, shiti nkinywereyeko nibe nkuko gomba. 43 yongera kugaruka. 43 hatatubwira ngo yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yaragizente, yararemerewe. Yongera kubasiga haragenda asenga ubwa gatatu, avuga amajambo amwe n'ayambere, maze agaruka kubigishwa. 45 maze agaruka kubigishwa arababwira ati, nimwisinzirire noneho muruhuke, ehe igihe kirashitse umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abande y'abanyabyaha. 69 muri icyo gice nyene 39 hatatubwira ngo, ariko Petero yari yicaye hanze mu rugo, incorekiza ahari iti, nawe nyene mwari kumwe na Yesu Munyagalilaya. Nawe abihakanira mu maso ya bose ati, cuvuze singizente sindanakizi. 71 yungururije mu bikingi by'irembo, iyindi ncoreka iramubona, ibarira abaraho iti, n'uyu nyene yari kumwe na Yesu Munyanazareti. Yongera kubihakana arahira ati, yo muntu singizente sindanamuzi. Hahise akanya abahagazeho baramwegera babwira Petero ati, ni ivy'ukuri nawe uri uwo muri bo? Bitaye ko n'imvugo yawe iragirante iraguhinyuza. Unatangura kurahira arisiba ati, yo muntu sindanamuzi. Uwo mwanya inkogo ikigirante ikirabika ntikubikire ko mwene data. Petero yibuka ijambo Yesu yababwiye ati, inkoko itarabika uja kunyihakana gatatu. Arenga irembo araturika ararira. Pourquoi cet écart? Kubera iki iryo tandukaniro?
hariho ikibazo isi ifise n'abandi natwe tudufise. Hari ikibazo iyo tubonye itandukaniro hagati y'ibyo abantu babwira Imana n'ibyo babamwo. Hari itandukaniro hagati y'ibyo abantu bavuga iyo bariko baravuga amajambo y'imanza, amajambo y'ibya politike n'ingene abantu baba hagati mu ngo, mu buzi cyangwa ahandi. Hari itandukaniro hagati y'ibyo abantu babwirana iyo hariho amasabukuru n'ingene abantu babaho ahandi iyo bari honyine. Hari itandukaniro ry'ingene abantu basenga babwira Imana n'ingene babaho batariko barasenga. Hari itandukaniro hagati y'ibyo abantu bumva mu ishengero n'ubuzima babayemo iyo bari mu buzi, mu miryango cyangwa ahandi. Isi iribaza ati kubera iki hari itandukaniro hagati y'ibivugwa n'ibyo abantu babamwo. Pourquoi cet écart? Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ijambo yatweretse umuco w'abantu wari warahawe amahirwe bita intumwa. Intumwa Yesu yagiye azirobanura mu buryo bw'ubwigenge bwiwe. Yabasanze mu bice bitandukanye, bamwe bakora mu bigo bitoza amakori ya leta, abandi bose urudandaza rwabo, abandi ari abarovyi, abandi bose ibindi bintu bakora, ariko Imana igendera batora mu buryo bw'ubwigenge, mubwo byasigura ubuntu bagiriwe. Babana Yesu bamwumviriza, bagenda nawe bamubaza bishura. Aba bantu ba mbere batanguye kumva ivy'umugambi w'Imana. Bari bose akayo kubaza vyose no gutahura vyose no kuzomushigikira mu icyayi wakimuze cyitwa kubambwa ku musaraba. Bari abantu by'ukuri niyo Yesu apfa adasezeye bari ikintu babazwa. Bari abantu ku buryo abo bantu bari gufata umwanya bagakora n'ibikorwa Yesu atabahamagariye cyangwa atababwiye kugira ngo batahuza abandi ibyo Yesu ari n'icyamuzanye. Ariko muri komba ya mwisho niyo tubona kumaramara. Komba ya mwisho igeze hagera ahantu Yesu yigishije, yatahuje, yakoze ibikorwa bidasanzwe, yasiguye icyamuzanye, yasiguye icyari, yasiguye umutima Imana ifise, azi ngo ndafise equipe, ndafise ikipe bien entraîné, yateguye neza, ngomba kubwira ivy'amabanga kuko yasaha igeze. Asanga abatipe ni nkaho umenga bamaze imyaka 2 badasinzira. Kubera iki buno tandukaniro by'ubuzima babayemwo, babaza biteze Yesu ari, bamubaza, ariko hageze aho ivyo babwiwe, ivyo bigishije bashaka bishigwa mu ngiro, baba ba mbere kuronka ingabire y'itiro. Kubera iki? Hari ikibazo kubera ndabona bo imvugo yabo irakomeye. Petero ngumviriza, nta muntu yo gushira ku rushi atabanje gukora hehe kuri jewe. Ibyo bageze biri gutsitara, nta kintu kiwe cyo nsitaza. Intumwa ati twese nuko, nta muntu yo gukorako, ibyo wawe byose turavyakira neza. Mugabo ivyo bariko baravuga n'ivyabereye ku rubuga rw'intambara hari itandukaniro. Uko niko isi ibona tuzi amashengero kwa Mungu, ikabona amakorari ameze neza, ikabona abantu bose kwa Mungu baba baberewe, ariko rendi muri bisi igitusi numenye kivuye. Igitusi kirabitswa ahantu kwa Mungu ntigikora, mbwa kwa mbere kirakora. Kubera iki kibikwa hehe? Kubera iki bamwe bavuga ati hari impuzu ya dimanche, akaba ari impuzu ya rendi asamedi? Kubera iki? Kwa Mungu niho natsitaza abantu, mugabo kuwa mbere no ku gatandatu no gusitaje wihangane, turi mu minsi y'imirimo. Ku minsi y'imirimo niho abantu bemeye guhena. Ku minsi y'imirimo niho imvugo zose zemewe. Ku minsi y'imirimo niho abantu bose bagira ati ingeso zanje aho mwemu ntarimwo, mwemaza kwa Mungu. Arataza kabushugo igihe cy'abavugishwa, kandi twamuhe ngo muri twebwe. Kubera iki iryo tandukaniro? Yesu ntiyavuze byinshi, mugabo yaba umuntu akaza ibikomere. Imbere kwa duga yabwije abati umviriza, mwaramara maci. Baziko ni umuvyeyi yikarakarira imfura. Uri imfura, uri kurigisha abantu, abana batoyi bawe ngesombi, uramara maci. Iyo Yesu aja kuba umuntu akazi ibikomere, yari kuvuga ati umviriza, irevre narapfuye kandi mwarabiboye, mugabo ngiye mbabaye, amajambo yanje natayesha. Ariko kubera ari Imana buntu, Imana rukundo, yabwira ati nta kundi umusaraba uzobikora mu nyuma, mwemu niyarungikwa izo ntege zogenda. Kubera iki hari itandukaniro ry'ivugwa ngaho imbere n'ibi byo abantu baba muri quartier? Kubera iki abantu benshi mu madiskuru
igihe cy'imanza, igihe cy'ibintu bya politiki, igihe cy'amaniverseri y'abantu bagize ati naka tumubwira akantu shaka karyoherwe vraiment anniversaire kwanza se ntazo yahora amugirira tumubwira anniversaire. Amajambo avugwa biteye ubwoba. Nukuri urazi ko umuntu wacu ariko muvanye mugabo kwera jya mu ntabegwa. Ebana jya muntu kwera abisize n'ingabire mugabo nabegwa. Kubera iki mwipfuje kumugirira neza muvanye imvu ikakiba iyindi. Imana mu rutonde rwayo yari yagombye ko ururimi rukorana n'umutima kugira ngo ururimi ntirukore mutima utavuze. Satani araza afata ururimi arukoreta ku mutima arukoreta kuri estoma kugira abantu bavugishwe n'inda. Kibazo abantu benshi ururimi ntirukorana n'umutima rukorana n'inda. Ni wa wundi muhuye agomba kugurana amahera ararondera ibindi bintu azakubwira ati vrema nimba arabarye nkunda ibara mbona bakampimbara urimo vrema ibara nimba ari umujewe anzaho ni wowe vrema ariko none ibara ari ibintu ko ndacamo bitoroshe vrema ibara ujya ntambiye ataro ngaho. Satani yaraje ururimi rwacu arukura ku mutima aracomokorora ashyira kuri estoma kandi Imana mu rutonde rwayo yari yagombye yuko umutima n'ururimi bikorana. Nicyo tubona kwakira kiza bitubwira gute ngo ni watura n'akanwa kawe yuko Yesu ari iki umwami ngukizera hehe muri estoma mu mutima yuko Imana yamuzimukuye baca bagabisha ngo mugabo murizeresha apana estoma yizeresha iki hama katuza. Nta muntu akwiye kugendana ururimi atazi yarukuye ari umuntu yamaze kumenya Imana ihabwa icyubahiro. Iyo ariko nibimvira no tandukaniro ukacugerageza kurondera ivyo kino gice cya 13 turi kutubwira ndetse ukara n'ibintu bice bya Bibiliya urabona ko hari ikibazo mu kubaho kw'intumwa no mu gutahura kwazo. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Icyambere mbona uhere kuri 30 gusha kuri 35 reka nawe cugenda kuri cyaje cya nyuma gihera kuri 36 gusha kuri 75 baratwereka ingene imvugo y'intumwa Petero abaye wa mbere yasezana ibintu bikomeye Yesu hageze kubishitsa wapi. Vyerekana ko aba bantu ikibazo bari bafise cyatumye baha ubuzima bubiri. Ibyo bavuga nibyo bakora bigatandukana nuko bari bafite igikorwa cyangwa mbere ikosa ryo kudatahura ubutumwa bw'umusaraba. Niryo ryabaye ikosa rikomeye cyane. Kubera iki ugiye kuramo icyo gice ndetse n'ibindi bice Matayo Luka cyangwa andi bavyandika igihe cyose Yesu yavuze ko hageze yuko aja ku musaraba ari nacyo cyari cyamuzanye hagaragaye ibintu bikuru. Ubwa mbere na mbere barondeye wo musubirira. Mbega none ndadusha gusubira mu kirenge. Isi irarondera gusubira uwundi. Witwa mama wa babene Zebedayo Yakobo na Yohana amaze kumva ko yamasaha ari karagera gupfa kwa Yesu ngo acaragenda amushira ku ruhande akanyejenda. Byemere abahungu banje babiri umwe azoje iburyo ubundi aje babana 10 basigaye ati none kweka araturi inamba bamwe 10 nabone batangira ishyari. Buvumenga igikomeye suko agiye nukurondera umuntu azomusubirira kumbura docamuha ya mavuta azotuma Herode atururuzwa. Barondera cyane ivyekeye ubukuru. Ikindi kintu cyabagaragaye ko igihe cyose avuze ko agiye gupfa barondera ingene bitoba. Nico tuba bumva bagati ebana sha nzorugwana mpaka kuri dernier souffle uko bavuga abafaransa. Nta murazo gukora ko nta muri yohirahira gutwesa dutware hama agushikira byasigura ngo barabanye nawe baraganiye nawe yarabigishije baramubajije mugo bagumye bamubonera muri dimension politique. Aba bantu bari bafise ikintu cyo kumva kumenga icyazanye Yesu nukubakura abakoroni b'abaroma. Ntibabona iby'imhemu naho bagendana nawe kandi amunyemhemu. Igihe cyose yigishije bumumenga ni wigishe mugabo toreni umunsi uzovuga uti Herode hasi. Nico barondera ko arivuga.
n'igihe yaduga muze murabe igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 1 ku murongo 6 aduze ariko arabasezera none cyagiye cyo kugarukana ya ngoma y'Abisirayeli n'iryari amfite n'iryari kuko umengo hari ikintu gidakoze myene majambo ibyo uheruka gukora ntibikwiye ndakeneye kubona atamusoda w'umupolisi akukiroma ngahi wacu ariko ivyekeye icyaha ntacyo babona ivyekeye amanyanga bari ntacyo babona gusa ko batanezerewe umusoda w'umuroma n'umupolisi w'umuroma babona intwara y'abaroma ariyo ibaremereye ntibaremegwe n'icyaha ntibigize batahura ubutumwa bw'umusaraba wamenga abo kuba baramenye na Yesu nibakwe bagiriwe ngira ngo kugenda n'umukuru bikagarukira ngaho message y'ubusaraba ntibariko barayumva ushika havuga ati harageze mwararose umwanya wo kunyumviriza ariko bigenda avuze ntibishobora kuba biri concretize mu buzima bwanyu ntibishobora gushyiswa neza mu buzima bwanyu mu mitima yanyu atariko mbanje gupfa kuko niyo mission principale nicyo kintu gikuru cyanzanye iyo baza ko abantu bamutara bavuga ati nukuri ntacyo utaduhaye twarakubonye urukundo rwawe genda Imana igufashe ariko siko bavuze nicyo gituma haje n'umuntu umwe azanye amavuta ngo akomeye cyane mu giciro araza kuyasuka kuri Yesu ngo ariko aramutegura kubambwa batangura kumwidogera kuko bobo mu byo babonamwe Yesu ntibigeze bamubona mu rupfu abantu barafite itandukaniro hagati y'ivyo bumva n'ingene babayeho nkuko abakino gihe benshi barumva ariko nta wofata ngo ahuze ubuzima babayemo n'ivyo bumva abaye nabo amasengesho yacu iyo hari ahantu bayarogistra bakayafata neza bakweka amasengesho wabayemo muri nondwi ibyo bavuze byose bakabishira ahantu kavyumva ukaca werekana ubuzima babayemo ubusanga benshi bafite itandukaniro hari ikibazo cyo kudatahura umutima w'Imana iyo bavuga bati turi kumwe ariko aradutegura ariko aratwigisha atururundira ko dutahura byinshi mu byiwe mugabo kandi twitegure azokugwa muri twebwe iyo baba bavyiteze akabwira ngo harageze bari gusenga bari kurondera umutima wo kubitahura ndetse bakamwereka umutima wa solidarite bakumva ko bifatanije nawe ariko siko byabagendeye Imana idufashe bene data kino gihe ntigitandukanye n'igihe bari barimo umusaraba twewe nukiri ko ari uzoza twebwe waraje bamwe mu kuwa agaciro barawambaye ndetse bazana umusaraba ubarusha ibiro n'igihagararo baramba urushenete mwese nete ujya musaraba uva ngaho ugashika ngaha akumva biramuhagije akagenda muri saro akarushire niniya cyane abaye nabo aho kuwutwaza umutima bawutwaje ibitugu kibazo kimwe mu bintu ishengero ryataye nabenshi bariko barata nuko batariko baratahura ubutumwa bw'umusaraba bigituma hanze ibyo babamwo bica bibagora mbega tuvuga tute ubutumwa bw'umusaraba Yesu yagomba ko batahura kuri bo kwari uko bamwitegura hagiye gupfa uko ntacyo yari kubahejeje gukora atabanje gupfa ariko muri kino gihe tuvuge tuti ubutumwa bw'umusaraba kuri twebwe ni ubutumwa bw'urukundo no kugoroka kw'Imana kubera biratubwira ngo abantu Imana yaberetse urukundo bakunda kuko yabapfiriye bakira abanyabyaha Abaroma 5:8 Imana yerekanye urukundo ikunda umuntu kuko yamupfiriye akiri umunyabyaha Imana ihabwe icyubahiro haleluya nuko gupfa biratubwira ingene Yesaya imyaka 700 irenga gatoya yabivugishije imbere ko Yesu aza avuga ngo uyo rero yacumitiwe ibigabitanyo byacu yakiye umuvumo wacu yakiye ibyo twakoze abyakira agenda ku musaraba kugira ngo aserure urukundo afitiye umwana w'umuntu ariko aserure ingene Imana ifise ukugororoka itoza kugaragaza ku cyaha cyakozwe imbabazi z'Imana ntiziba verbale Imana ntiharira ngo ndaguhariye uko ibyo ni hagati y'abantu Imana iguhariye ihana uwundi atari wewe nicyo tubona mu isezerano rya kera uhariwe cyangwa ibyaha byawe bifutswe byava kuri wowe bikagenda ku gikoko byasigura ngo Imana ikiyatayagihanye kuko irateramira cyane ukugoroka kwayo
iyo mvise mwe n'umutima yuko ubutumwa bw'umusaraba ari kugororoka, ndi muri quartier, ndi muri bisi, ndi mu kazi, ndavuga ngo narabaye mu ruhande rw'abagororotsi, sinca nigenza uko nshatse. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Aba bantu iyo bavuga ati erega yarigishije mugabo kandi biracyaturiko, ega tagiye bizotugumako. Iyo bavuga bati erega tutarabona neza icyaje cyamuze ko agikoze, ntizomutahura natwe neza, ati nugendeye mwami, kubera uko byanditswe nuguteza gupfa. Ariko bagira ati reka. Nicyo tuma Yesu bitamuteye isoni igihe bariko baramubwira ati no nubisibye nubireke. Yabwiye Petero ngo mva inyuma nde, kuko Satani niwe yanka ko Yesu apfa kugira abantu babandanye bataraharikwa. Ubutumwa bw'umusaraba kandi bwarasigura ko ni Imana igiye kugaragaza ubushobozi ku mwana w'umuntu mu kumuha gukira icyaha n'urubanza rwabyo, mu kumubyara ubwa kabiri. Uko Yesu yagiye kubambwa kugira azazuke, iyo azutse biduha isezerano ko natwe tuzoba bashasha mu mitima yacu. Imana ihabwa icyubahiro. Pawulo yagiye gukorera mu banyamahanga kandi imitima ikomantaye, aho bitare barbare batavuga ikigiriki ntibavuga iheburayo, acaga n'abandi banyamahanga bandi bose yabwira ati ubutumwa bwiza ntibuntera isoni kuko n'ubushobozi buzane umuntu wese yizeye agakiza. Sindaba urugeze rwo gukomantara washyitseko, sindaba ingene icyaha ukimazemo ibinjana, sindaba kononekaye cyane, ariko ubwo butumwa aho bushyitse buraguha gukira. Nicyo gituma ubutumwa bw'umusaraba bunyereka yuko naho nafashe igihe cyo kononekara, nakegejwe nkuze, washaka ibintu ndi mumenga biragoye, nije ntarahishirwa ubushobozi nayo ubundi nokira. Kino gihe benshi bitwaza ngo ega turabana, ntubizi ko turabana, nigashaka cyane uhava gute utabishe. Benshi bafite ama excuse ingene bama bisigura imbere y'abantu, imbere y'Imana, ngaho umenga Imana ikoze nkabo. Imana suko, Imana nyabushobozi, izo ntege zawe urashaka uzigukuramwo niwemera gufashwa nayo. Ubutumwa bw'umusaraba n'ubutumwa bw'ubushobozi, aho Imana ikiza umuntu ikambwira mushasha. Ntidukwiye kuba abanyedini, ntidukwiye kuba abaporoti ngo nsengera muri Minevamu, nsengera handi kanaka. Oyaye, nturondere kuba mu ishengero gusa, uwo n'umuryango urakeneye kugendera mu bushobozi bwa mpemu. Haleluya. Ikindi kintu ubutumwa buvuga nawe ntobimara, ni uko ubutumwa bw'umusaraba ari ubutumwa bwo kugugwa. Ubutumwa bwo kugugwa, mu yandi majambo, gukugwa aho twabaye kwa Satani tugacika inyegu y'Imana. Bibiliya tubwira ngo icyatumye apfa, hariya mu cete Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 2:5-15 hatubwira ngo icyatumye apfa kwari ukugira ngo abantu bakiriho ntibabe bacinezereza, ariko babe banezereza uwabapfiriye akabazukira. Mu yandi majambo, ntitugifise ahandi twa partena, ahandi twitirirwa kiretse kwa Yesu. Na bene data, umuntu asanzwe arondera ka independence, arondera umwidegemvyo. Nicyo gituma na Eva yahenzwe n'inzoka ati uyohore kare hamwe mwojya mwoca mubankayo mujye kumenya ikibi n'icyiza. Ubwo nyirakibwirwa ko kamugira amasezerano y'umwidegemvyo ngo acaramurako avuze babona ni pome ariko si pome, hama cyaheza umugabo bose babarariye bitwa ngo barose umwidegemvyo, kumbe barigurishije. Nicyo gituma n'Imana ije itanga Yesu kugira ngo ikuzanisha urukundo rwayo ucika inyegu y'Imana. Nicyo gituma kandi twita abageni, nta mugeni utakoye, uteza kubanza gutanga kugira ngo akwitirirwe. Imana ihabwe icyubahiro. Ubutumwa bw'umusaraba ni utubwira ngo ndakijijwe, ako si ngombwa ngo ninjira muri Minevamu. Benshi nuko bavuga jewe ninjira muri Minevamu. Oya, nta kwinjirira, ti jewe ndi wa Yesu, narakijijwe, hari kwiparati ndi wa Yesu. Nicyo gituma muri quartier sinkorera mu byo nemerewe, mu byo umuco nyemerera, mu byo amarangamutima yanjye nyemerera, mu byo amateka nyemerera, ariko izina ry'Imana riko riratukwa. Igihe cyose nzi ko hariko iki iparati. Imana ihabwe icyubahiro. Ubutumwa bw'umusaraba bariko barurengako, banezere gusa yuko bazogenda mu ijuru.
abera benshi bari ngaho barakubaza ngo mwene data pastor ikintu umuntu yagikoze yoja mu ijuru kugira yumve umuriro musinyira yuko abandanije muri ivyo azogenda. Bene data, intumbero y'agakiza kuja mu ijuru birimo sindabihakanye, ni nawo umugambi usa na hari wa nyuma, ariko utaragenda ubaho gute. Icubaro c'Imana ntikizogaragara uri mu ijuru gusa, gitaza kubaza kugaragara uri ngaha nyene mu kazi, muri yayashe mu kazi, ahantu hose mu mbabura Imana ikirubahwa, muri sentare Imana ikiragira nte, muri kwa gutugwa no kudatahurwa Imana ikiragira nte, yubahwa. Ibyo mu ijuru nico Imana yaduhije na data. Ija avuga date mwosonesheje, Imana yihende kavuga date sha hobaye ibintu bidatahurutse ngaha kwisi. Harabosonesheje, harabotetse umuceri ngo wanya bavira ngo ndagomba kubita agapira aho kanyuma kugira ngo nzongende ibi byose nimaze ishavu by'ivyo ntaronke umwanya wo girante wo kujya no kwambara. Hobaye skandale ngaha kwisi, ariko Imana kimwe ko yavuze ngo nta n'umwaka yavuze, nta n'ikijana yavuze, kugira ngo duce bugufi tubanze twitevye ubwami bwayo, kuko ivyekeye burya hariya n'urutonde rwayo ruhagaze ku bwigenge bwayo. Nta muntu aja mu vyekeye bya mwijuru, kugira ngo ikwereke yuko wewe urungaha ugarukire kubanza gutunganya ivyo ngaha, iryo tongo Imana yagushizemwo, hama hariya naho irikira hategura. Yavuze ngo ndagiye kuhategura, iyo aba hari ibibazo amazu atahari mva ngenda yibabwiye, mugabo ko ndabaye assurance mwebwe n'imice mutekana, muze mwitevye ubwami bw'Imana ngaha nyene. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Yesu ntitwovuga ngo yareshuwe, ngo yarananiwe, mugabo ibyo tubona bigaragaza yuko intwari itamutahuye. Abitwa abigisha b'Emawusi yazutse aragenda bagendamwo, agenda ati mbeye kumenya muri itunganya kare wewe ngo ntiyamenye ibyabaye ngaha. Ati habaye, ati nta muntu umvise ejo bundi yaje akatubwira ibintu bikomakomeye tuzi ngo niba agiye gucungura Abisirayeli, none aheze gatatu bamuhamye nta n'uzi ibyiwe. Bari bati uyu mugabo turabisurukiza kabisa, Abaroma bagiye kukabona nawe ari muri bo, ajana nabo arateba arabishurira. Yesu yarabaye mu gihe cyo kudatahurwa, kuko muri kino gihe bamwe bafashe Imana bayitahura mu buryo bw'imigenderere gusa. Ati Imana yanje ni Imana ikura agasuzuguro. Hari abantu ngaha ku isi bafise umutwaro kuzokugwa agasuzuguro. Bene data, agasuzuguro kamekwiye kwanka n'agasuzuguro k'abadayimoni n'icaha, na ibindi uzokwamvisa bagusumba. Iryo ni isezerano rikomeye cyane, bazokoma bagusumba, nabo ufite abusumba bazokwihendako. Uraze kuvisa 500 kuri konte, hama uwundi muntu ukumva ariko kubwira ibintu nkaho umenga nta n'igihumbi yibaza ko ufise. Umuntu ndamubwira gasorode kweri 500 ariko ahaje ntazi ko ntari petijwe, ntavyazi nta naho bivugira. Mugabo uhisemwo kuganza icyaha n'umubiri wawe, ivyo bizotuma marayika w'Imana n'abamuhemu w'Imana bagenda bakuramira, ugendera mu kubaho kw'Imana ukanezerwa, hama ivyekeye abusumba nawe udasumba si ivy'iwawe. Ganza mu buryo bw'imhemu, nawe mu mubiri gasha. Hari abantu bakurusha umwanya n'ubwenge, bakwitangiye imbere bamarutse ngaho Bujumbura izane karani, ariko so yaje muri 2000 wumva uzobashikira ntibikunda. Hari ibiteza kwakira uko nyene, hamukaca witaho ivy'imhemu. Kudatahura ubutumwa bw'umusaraba ni kudatahura umutima w'Imana, kutamenya ubushobozi buri muri Yesu, kutamenya ingene Imana ari urukundo n'ingene ari kugororoka. Bisigura ngo urajana na Yesu mugabo ntuzi umutima wiwe, urinjira mu ishengero mugabo Yesu no kuzokurako amadeni gusa, agasuzuguro gusa. Kandi ivyo naho byoza haza ibindi. Petero icyari kumunyereka ariko aravuga ry'amajambo, igaca kumunyereka yagiye kuba yani yo kumwihakana. Bene data, hajya nimba hari ikintu kibabaje n'umuntu akwihakanye, iyo kitaragushikako umenya kirazanze, mugabo bakwihakanye
uragira ikibazo, uragira ikibazo. Hamwe namwe biragoye no guharira. Urabaza Pasteur Piyo, polisi ije gusaka yamufashe neza, je karamu naho ntayivize aba barade ngo iyumvire umuntu murapanganye geto ebana niwe agira gushiga ati vraiment byaramutse karatakara cyangwa yagasize ruguru umugabo vraiment uyu turabana turamushigira kare bene dat umuntu agutiko ikofe aroshe guharira, mugabo umuntu akwihakanye aragoye guharira. Siriko ndemeza ko hari ibyaha bigiye guharira ko muhema arakora ibikomeye mu mutima w'umuntu yakijijwe, mugabo tugombye gupima uburemere bwavyo. Uba gukubise inkoni zo mu mugongo naho zoba 20, uwo muntu aroshe guharira kurusha umuntu yakwihakanye. Petero virema n'amasezerano yiwe ati incurizo atakwigarura izo vyerekana yuko nari umuntu asohora ibintu biryoshe bikumva ntaratahura Yesu. Mugaye Imana ishimwe yuko muhema amaze gutangwa umunsi wa Pentecote hariya kuzazanirwa abantu bari kwabwira n'ibitamenyekana, hari abantu bagati babore igisama bariko baduhenda. Iyo ni yanzogira ikirabahira muri estoma. Petero arahaguruka, babandi cyura baramushigikira ati bagabo bene data, wondi mwihakana atangura agatimviriza, bagabo bene data, aba bantu ntibahore igisama nkuko muvyibaza, atariko uturungu tubiri nduguriye twamugina haje umuntu muri mwebwe mubwira uko mwishakiye agira asezeranye mpemu none namutanze nivyo mubonye. Abantu ibihumbi byo baca barakizwa. Hari habaye iki? Mpemu yaje gutahura umutima w'Imana, nivyo bizotuma abantu babaho ubuzima butarimo kuzazanira isi. Gutahura umusaraba, gutahura ukugoroka kw'Imana, gutahura urukundo rw'Imana, gutahura ubushobozi kureza mu mitima y'abera. Ivyo bizotuma bera baba kuwa Mungu ngaha, ariko no kuwa mbere ikorane kirabandanya. Imana ihabwe cyubahiro. Haleluya. Icya kabiri ndakibonera kuri 3 n'indusha kuri na 5. Biratubwira ngo arababwira rero cyane ahera kuri bamwe batatu, Petero, Yohana na Yakobo, aho bita les fils de la tonnerre. Ataba abantu kumbure bo twokorana buhava baremesha bajya abana, kuko ibintu mbonye bambwa ibintu bikomeye mugabo ntawuzi ko bazobigenderamwo. Harigiye wihenda kuri aba selection na ma equipe, hagiye wihenda ku muntu y'umuntu vraiment uyu arabishoboye vraiment nta bizokononekara ahari, kumbe kabaye wihenze. Arabahitana bwatumize kuntu bimeze. Umutima wanje urimo ku nkaho megomba kuncamwo, mfise akabonge kagomba kunyica. Rero bamuragumye hano nje gusenga. Washaka umutima wanje urakunze mugabo, ba mutima wanje ntukunze mugabo numumenga jewe hariho gushaka kw'Imana mu buzima bwanje. Waragenda arasenga, asanga abagabo batatu yarizeye bameze gute. Iyo munsi tiro Bibiliya irindi ivuga irindi hera yose, ntani haye ntumwa zivuga ko zarose ingabire yitiye, mbwa singabire ndiko nda mugabo ntahane Bibiliya ifeza mention yitiro rikomeye ku ntumwa. Kubera iki rino tiro ryaje hageze kugwana, kubera iki rino tiro ryaje hageze ko basenga. Rino tiro kandi ntiryaje ari mwijoro, hari ku mugoroba. Mugabo bagzene baciye basinziye. Araza nakebura irya mbere asanga barisinziriye, asora ahagurutse. Irya kabiri avuga ati nimusenge, warongera ati nimuje mu nyoshambi, mugabo ntaco byababwiye. Itiro yagira ante rirabandanya. Irya gatatu araza ati bamusenga, agarutse avuga ati bo rero gomba mugire nte isaha yageze, umwana w'umurasize mu maboko y'abambuzi. Aha ndahakura iki? Ndahakura yuko uretse impande yo kudatahura ubutumwa bw'umusaraba, bato ko bariko baranezerwa no gukomera amashi, aba bantu baca bagira ikibazo cyo kutabaho ubuzima bw'ubucuti n'Imana ibiciye mu masengesho. Aba bantu mbega ntibigize basengana na Yesu?
kubera atahandi bitubwira ko basinziriye ni kubera bano bantu icyari gutuma basenga ni icyari kiri mu mitima yabo. Ega hajya kudasenga ni ubundi butumwa uba wihaye. Hajya gusinzira bisigura yuko ikintu kigire kibe cyangwa iko gihava kiba amasaha ari imbere kidafise agaciro mu buzima bwawe. Gusinzira naho twavyandikiwe kugira umushaha uryame ubanza kubaza urabikunda cyangwa ntubikunda. Mbwa ku muritiro ryabaye ingabire arasinzira hageze no kujya gusenga. No kuwa muga ati verma nabyutse nabi numenga itiro ni ryinshi nakigwa ati najya gusengera kuri YouTube. Neshi no kwabayeho itiro arabwo ati jewe ndafise ikintu kitwa kuryama ico mukimharireko jewe naho mvuga ngo nzoza munshire saa 4 kuko ivyekeye saa 2 sindabibona neza kubera umutima w'abatacariyo gusenga ntibyashobotse. Uko niko iyo ibihe bishitse mu mitima yacu atakintu kiriyo itiro niryo riganza umubiri w'umuntu. Nicyo gituma gusenga bamwe bibura bagora umengagira tange $1000 hageze gusenga. Iyo hageze amatelefone arashobora guprograma apere n'umugenzi wiwe bakavugana amasaha angahe 2 kuri Zoom 2 kuri WhatsApp ivyo ntabiharura. Hageze gusenga uburuhe bwo mwokora buraza ubwo mwivi bukaza ubwo mu kirenge bukaza umuntu agatwagwa nkaho umenga yacitse umuntu atakiyumvira. Kubera iki? Vyerekana ikiro mu buryo bw'impemu. Abera Satani harabagerageresha ivyaha hari n'abatakigerageresha ivyaha asigaye agerageresha kudasenga kugira ngo imitima yabo ibe irresponsable, imitima yabo ibe sindabibazwa mu vyampemu, babanze bume babe krete ka bume hama hageze igihe cy'intambara baca gateka shareka. Ibyo bintu namutanga umutwaro ku karago nayo ntabyo boshobora. Bamwe baribwira ngo ntari mwanya bafise. Kutabahuza kw'amasengesho birafite ikintu bisigura mu mutima wawe ko hari ikintu kibuzeyo. Wanda ati vouloir upa hari ikintu kibuzeyo. Kuko make kutayiharurira. Komedi kanaka kutayiharurira. Kubera iki ibintu by'imanza kanaka kutabiharurira. Hageze gusenga ugumugira ujya gushonda telefone. Ngeze kuri 7 minutes. Ngeze kuri 10. Nagerageje ngo nagize 14 vraiment. Ngire nina yatumutse nagira 20. Bene data. Satani araza hagwa aho tugwaye. Naho yakubise umwami. Kwikurako umukoroni w'abaroma ni kwikurako ikitubuza gusenga. Kwikura gasuzuro k'abadayimoni ni icyaha bizova mu kwikura k'ibitubuza gusenga. Itiro riri mu ishengero ry'impemu ryo kudasenga, ryo kumva kumenga birabishe, ryo kutagira urutonde rwo gusenga, iryo tiro rirashobora gutorerwa inyishu guhera uyu munsi. Ndabizi ko bikunda, nta ingabire gusenga birivuga. Nta n'umugwa w'abasenzi birivuga. Bibiye tubwira ko ishengero yose ikwiye kuba risenga. Igihe Petero bagomba bamwice, Herode agira muco umutwe, nkuko yari yarayawuciwe Yakobo. Ntibavuze ati umviriza rero, hamagara babandi b'abasenzi bo gukarago basenga kugira ngo Yakobo ntibamwice. Ngo ishengero ryose riragira ante? Rirasenga. Satani ntazoguta gutwara inda mubigiye inama. Jamais. Nta nemwe azoguha iyo nama kuko arazi gutoyemera. Nta na rimwe azogutegurira ngo ugende utuka umuntu ngo nako uzomwikure kuzomugira ujambo rukomeretsa nawe. Oya. Abanza ukwima gusenga kugira ategura akarere ni wamara kuma azoca vyura kamere muri wewe ko gutukana kandi kazoba gafite aho gashikira. Kudasenga ni gutegurira Satani urubuga rw'intambara.
kudasenga ni ngo mana numenga ibyo birabishe habesha ibya satani biryoshe. Kudasenga ni ngingo burya. Kudasenga ngira uwo bikuramwe neza akabivuga neza avuga ati ni icyaha. Ko nimba icyaha ari gusha intumbero ukaba utasenze mbega aho nta cyaha cyabaye. Nuko gusa twamenye ko icyaha ari ibintu binini, gukubitana, kugwana, gutukana, ibyo byose tubona mu byagezo bya Mose. Mugo nimba ari gusha intumbero kudasenga turone cyo byazanye mu mitima y'intumwa. Haleluya. Kudasenga byasigura ngo ikigire kibe nta kibanza gifise mu mitima y'abera aribo intumwa za kiya gihe. Kubera imitima yatabacariyo ibihe byarashitse gusenga kusha kubura umushinge. Murambwira abantu none kwiko urasingira aho turi sa grenade impande yawe usura gusinzira. Pani grenade nubwira ngo hari abasuma bahava baza mu isaha kandi ya telefone yawe barayitwara usura gusinzira. Bobwe ati mbiza rero Imana imbwiye kwigiriza ne fiance mu mita 35 ndahubwire mwe kare umenga banyura umugi itiro cyose ari yera cyose. Kudasenga ni ona kwa kundi umuntu bamuha igipimo cy'ubushuhe kwa muganga gw'igipimo kakuri ngene umeze ati turovye bino uragwaye turavye bino ntugwaye. Kudasenga ni igipimo cy'ubuzima bw'impemu kandi kirapima ingene ubanye n'Imana, kirapima ingene ukunda Imana, kirapima ikibanza Imana ifite mu buzima bwawe. Ushize n'ibishigwa mu isengesho hoho usanga bamwe bagwaye ingwara zidakira iranga. Kuko ni bamwe niyo basenze nabo barazi kuyisaba ndakubwiye. Ebana Mana ni ryari ingabire yanjye izokura gasuzuguro kakahava. Mana uri Mana yera mbega Mana nzova mwiruwa yejari. Haleluya. Iyo zo zikarigeze hehe ngaha ngo hari amavuta no kuri ngo Imana yangendeye ikaye hagende ijisho n'umusaha. Ukwiye gushika imbere y'Imana Imana urahambaye. Wewe wangije icyaha, wewe wampariye ibyaha, wewe wangiriye confiance yo kuba ku rugo rwanje neza, wewe wampaye kuresha ubusambanyi urera. Bene data ego sinase ko dusaba ibyankenegwa batubira ngo umusabe muzoronka ariko nta kumwe n'Imana umenga ni kurotira umenga ni robinet public. Benshi bafashe Imana nka robinet public. Iyo musanze robinet itanga uruguru hamuka vomuka cyo genda usanze yumye nta ni cyubaza. None rigidezo yoyo amakuru yacu benshi Imana bayifashe uko ntibashobora kugenda imbere y'Imana ataco bayigiye kuyisaba nabo basiyo bayishiriye. Kudasenga ni igipimo cy'ubushuhe, ni igipimo cy'amagara yawe y'impwemu. Mbega ibishigwa indani mu isengesho ni ibihe? Raba ingene Yesu yigarura umutima urababaye ariko Mana naho mbabaye ubugombe bwawe Mana, ubugombe bwawe. Igituma mbabaye sikosa nuko wampaye umubiri kandi uwo mubiri ndawanka ko ni uzova amaraso kandi amaraso niyo isezerano rishasha. Umubiri nawe ni uzogirane ni uzohanwa. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Kudasenga ni igipimo. Haleluya. Mbega tubwiye dutse kubera iryo tandukaniro birava yuko abantu tutatahuye umutima w'Imana. Imana ikiragaragaza ku musaraba. Ntitwabonye Imana nk'urukundo, ntitwabonye nk'ukugororoka. Twabonye Imana umenga ikeneye ibyo kujya mu ijuru gusa. Bamwe ntitwabonye Imana igomba ko tugaragara hano ku isi nk'abayicubara mu ngeso iduha kuresha icyaha. Ntitwabonye umutima Imana yari ifise mu kwitaho icyaha cy'umunika cyaka umuntu ikagishyira ku musaraba kugira ngo umuntu nawe akire. Icya kabiri nuko bamwe tudafise ubuzo bw'amasengesho hagati yacu n'Imana ngo biduze ubucuti bwacu n'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Mbega uri ahantu hawe wenyene uje kwibaza quelle lecture fais-tu à la croix? Iyo uyu musaraba ubonye iki? Ubonye abakizwa ku mutima wawe, umutima wawe uvuga iki? Uyu munsi urose akanya ko gusenga uvuga gute? Imana wibwira gute iyo witse umusaraba? Mbega aho bihurira hehe n'urwo wubatse? Bihurira hehe n'akazi ukora? Bihurira hehe n'imigende bitaniye n'abandi bantu? Mu isengesho ryawe hari iki? Nimba ari nahari basi hari iki? Ibyo dushoboza kumenya
yuko turiko turabaho ubuzima budatandukanye n'ibyo dusenga, n'ibyo tubamwo, n'ibyo twiga, n'ibyo tubamwo, n'ibyo tubamwo mu bantu turavuga amajambo, n'ibyo tubamwo. Imana ibahezage cyane gose. Hashobora ko hari umuntu atarakira agakiza hano, impande y'uko tukeneye kuba mu buzima bwo gutungana turi hano ku isi, hari intango y'ibintu byose. Nuko uba ufise Yesu mu buzima bwawe, nuko ufise Yesu mu buzima bwawe, nukwihana ukeneye, nukwakira Yesu mu buzima bwawe, nukwihana. Yesu yagiye ku musaraba afise ibyaha byose bikuremereye kugira ngo umutima wawe ukire, kugira ngo ukire nuko wihana kandi ukizera. Ndagusaba uduze ikiganza cyawe nimba ukeneye kwakira akiza mu mutima wawe, ukeneye kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukeneye kuva mu cyaha, ukeneye kuva mu busambanyi, ukeneye kuva mu kuraguza, urakeneye ubuzima bushasha bonekera mu Mana, urakeneye kwihana no kwizera Yesu Kristo umwana n'umukiza wawe. Ndagusaba ugire kuno. Haleluya, 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 haleluya. Mubakomera amashi, amashi menshi, amashi menshi. Tubasabe batambuke hano imbere, n'abandi batoba bataritse baze hano imbere dufashanye, muze hano imbere bashaka bafasha, ariko n'ishengero duhaguruke kugira ngo dukoreshe umwanya neza. Ishengero duhaguruke turangize. Amashi menshi kubaje kwihana, amashi menshi kubaje kwihana. Nimba hari uwundi aze yakira agakiza, amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi, amashi menshi. Reka hagire umukozi w'Imana bafasha, Pastor P canke Eloge ashaka kubafasha, ariko ishingiro ry'Imana dusenge. Niki wumvise umutima wawe wagumushimikirako mu kwiyumvira? Nihe Imana yagumye gutumbereza mu kwiyumvira? Ubuzima bwawe ndizera ko Imana ibugene muri kano kanya. Ndizera ko ari ahantu wigaye canke wumvise umenga woshira inkomezi nyinshi. Reka dusenge. Umutima wawe ugura akanwa, ushobora kuduza ibiganza byawe, ushobora gufukama, ushobora gukora uburyo bwose bwerekana ko Imana muriko muraganira, ariko ubwica ubw'Imana. Imana, sinifuza kugenda kure yawe, sinifuza kuba utabutahura, sinifuza kuba ubuzima bw'umwidegemvyo utarimwo, sinifuza kuba utabutahura icyo n'icyo wakoze ku buzima bwanje. Mana, ndaguhezagiye mu izina rya Yesu, ndagushimiye ko wanguze kandi ndi uwawe. Mana, ndaguhereje ibyanje, ibyo ntunze, ibyo nshoboye, ibyo ntashoboye, n'ingorane zose. Mana, izina ryawe niryubahwe. Mana, izina ryawe niryubahwe. Mana, ndakwetse umuntu wese ariko arasenga, hari abariko baratakamba Mwami Imana, basaba kubohoka mu izina rya Yesu. Hari abagomba kugenderwa nawe Mwami, hari imitima yakomanaye ikiga itumva, ikiga idatahura, ariko ndasenga mu izina rya Yesu, ubohore, ubohore, ukize mu izina rya Yesu. Hemu wagende, haleluya, agende ku mitima yabo, haleluya, asoboze umuti, akize igikomere mu izina rya Yesu. Mana, ndaguhezagiye Mana, Mana, ndaguhezagiye Mana, Mana, ndaguhezagiye Mana. Tangura kwishikanira Imana, tangura kwishikanira Imana. Irekure, rekura ibyawe, rekura ibyawe, rekura ibyawe, rekura amadesize yawe, rekura urugo rwawe mu Mana, rekura ingeso zawe mu Mana. Ihane, ihane, gira prière de consécration, prière de repentance. Ihane, ishikanira Imana. Uti jewe waranguza amaze y'igiciro, uti ndi uwawe, uti ndi uwawe, uti ndahevye biriya. Tangura guheba, tangura guheba, tangura guheba, mwemara gufasha, tangura guheba, tangura gufata ingingo, mwemara kumurikira. Heba, cagagura uwo mugozi, rekurira Imana, byose irakwitayeho kandi izogushoboza. Haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Mana ndaguhezagiye Mana, Mana ndaguhezagiye Mana. Uri Mana yo kwizerwa, uri Mana yo kwizerwa, uri Mana y'ubuntu bwinshi. Komera Imana amashyi yawe, komera Imana amashyi yawe. Inezereze, inezereze, inezereze. Yishimira hera cyane, yishimira hera cyane, yishimira hera cyane. Mana urakoze Yesu, urakoze Yesu. Urakoze ku Imana yo kwizerwa, urakoze ku ijambo ryawe, izina ryawe ryuwe muri byose, kuko waducunguye, ukatugira abawe, ukatugira ubwoko bwawe, ukatugira ubwami bwawe, ukaduha ubugingo budashira, n'ibyiza byo kuzokubona, ushigwe hejuru, turaguhezagiye, turagukomeye amashyi ahera cyane, izina rya Yesu. Urakoze Yesu, abahezagire cyane, Imana ibahe umugisha.